Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabifurije indwi nziza y'umugisha ndabakunda ngene muhora mukurekana ibiganiro byacu Imana yacu ibahezagire kandi baheza umugisha mwinshi abatarakora subscribe mu byibuke mu bikore reka tuganire no jambo ry'uyu munsi dusigaje iminsi ibiri kugira ngo ukwezi kw'icenda kurangire Imana yabanye natwe Imana yatugiriye neza yaduhaye byiza twayisabye hari n'ibyo saduhaye hari n'ibyo yaduhaye tutayisabye turayishimira ubuntu bwayo butangaje haleluya iyi ndwi rero iyi minsi ibiri dusigaje kugira ngo dutangire ukwezi kundi kwezi kw'icumi iyi minsi ibiri zo kubera iminsi idasanzwe ku buzima bwawe iyi ndwi izakubera indwi y'umugisha ubuntu bwa Kristo Yesu buziyongeranye ku buzima bwawe reka tuvugane nawe hejuru y'imbabazi z'Imana haleluya imbabazi z'Imana nizo zatuzigamye nizo zaturinze turiho kubera imbabazi z'Imana reka tuvugane nawe imbabazi z'Imana dusome mu gitabo cyo gucura intimba amaganya ya Yeremiya gucura intimba igice cya kabiri cya gatatu umurongo wa 21 haravuga ngo ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro haleluya ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa kuko ikigongwe ciwe kidahera haleluya amen iki nico nibuka kikantera ivyizigiro nuko imbabazi zawe Mana arizo zatumye amen uracyariho kubera imbabazi z'Imana umva uracyahumeka kubera imbabazi z'Imana washoboye kuvyuka kubera imbabazi z'Imana mukundwa wanje kuranumvirisa umva reka dusengane nawe wohaguruka womfashe tugasengana muri no sengesho ry'uyu munsi ugadeklara imbabazi z'Imana shimira Imana imbabazi zayo haleluya Yeremiya yanditse aravuga ngo iki nico kiza kintera nza nibuka kikantera ivyizigiro ibi nizo nibuka bikantera ivyizigiro ngo nuko imbabazi zawe Mana nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa Satani arigiye hagurutse ahagurukira umuryango wawe ahagurukira akazi kawe ahagurukira abana bawe ariko Imana ishimirwa imbabazi zayo Imana ishimirwa imbabazi zayo haleluya Imana yacu ishimirwa imbabazi zayo Imana ishimirwa imbabazi zayo bone ikigongwe cyayo haleluya imbabazi zayo ikigongwe cyayo cyabaye ku buzima bwacu titwafa imigabo n'imigambi ya Satani ifata ubusa kandi izokomeza ifata ubusa kubera iki hariho imbabazi z'Imana ku buzima bwacu haleluya ikigongwe ciwe cyamarigisha uko bukeye ngenura umwizigwa biratangaje Uhoraho niwe mugabane waje haleluya Uhoraho niwe mugabane waje Uhoraho niwe mugabane waje ngo niko umutima wanje uhora uvuga nico gituma nzohora mwizigira umutima wanje uzohora umugira ngo Uhoraho niwe mugabane waje haleluya bavandimwe murage babwira ikintu cyiza naratahuye ubushobozi bwo kwatuba ijambo ry'Imana unyemerera tugasengana nawe muri no sengesho kuvuga ngo Uhoraho niwe mugabane wawe Uhoraho niwe mugabane wanje niko umutima wanje uhora umbwira haleluya Yeremiya senze sengesho ryiza cyane Uhoraho niwe mugabane wanje niko umutima wanje uhora umbwira haleluya wamuvuga nico gituma nzohora mwizigira nico gituma nzohora mwizigira hari igihe abantu bizigira abantu tibigende akazigira bakomeye tibigende ariko Uhoraho niwe mugabane wanje niko umutima wanje uhora mwizigira niko umutima wanje uhora umbwira uhora wagirira neza bamwiteze n'imitima imurondera haleluya uramwiteze haleluya uhora kugirira neza umutima wawe urondera umwami uhora wakwishure uhora wagirira neza abamwiteze n'imitima imurondera uhora wagirira neza abamwiteze n'imitima imurondera mureke mbabwire bavandimwe nimurondera umwami wawe uhora kugirira neza uhora wagirira neza bamwiteze n'imitima imurondera imitima izinduka imurondera uhora wazayigirira neza ndakwifurije gutunga umutima unyote bw'Imana muri kino gitondo cy'uyu munsi wirirwa n'inyota y'Imana haleluya nuronka pause uje kwiherera imbere y'Umwami ugira umutima unyote w'Imana uhora wagirira neza bamwiteze n'imitima imurondera bakunzi banje ndashima Imana ko yabanye natwe kuno kwezi kose haleluya yaratubereye umwizigirwa yabanye natwe umva umutima waje uhora uvuga ngo niwe mugabane wacu twaramubonye imbabazi zayo zaragaragaye ku buzima bwacu amen imbabazi z'Imana zarahabaye haleluya reka dushimane dufatanye nawe gusengana dushimira Imana imbabazi zayo Zaburi ya 94 umurongo wa 18 haravuga ngo iyo Uhoraho ataba umutabazi wanje ubugingo bwanje bwaraciye bugerera ahantu hagacerere iyo Uhoraho ataba ari wowe mutabazi wanje mwami mugabane wanje we ndagushimba ko nabaye n'umutabazi wanje
ntiwabaye umugabane wanje gusa, wabaye n'umutabazi wanje. Kivuga ndi ikirenge canje kiranyereye, imbabazi zawe uhoraho we zarandamiye. Ndagushima Mana, mureke tuyishimire. Imbabazi z'Imana zaratuzigamye, zaraturamiye. Haleluya. Hari imitego myinshi imbabazi z'Imana zakuri utanabonye, zarinze abana bawe utanabonye. Haleluya. Nkivuga ngo ndanyereye, imbabazi zawe Mana zaraje. Haleluya. Mwami, turagushimira imbabazi zawe uhoraho we, turagushimira imbabazi zawe. Kivuga ngo ikirenge cyaje kiranyereye, imbabazi zawe Mana uhoraho we zarandamiye. Reka ndagusengere, imbabazi z'Umwami zigume ziramira ubuzima bwawe, ziramira abana bawe, zikuramire. Imbabazi z'Umwami zikuramire. Haleluya. Ruka yaranditse ijambo ryiza, igice cya mbere umurongo wa 78, aravuga ngo kugumutima imbabazi w'Imana yacu niwe uzotuma umutwenzi turasira uvuye mu ijoro. Ndashimira imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zituma umutwenzi turasira, zituma umutwenzi urasira ubuzima bwacu. Oh, kugumutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzotuma umutwenzi turasira uvuye mu ijoro. Uri mu gahinda, uri mu babaro, urarwaye, umerewe nabi, reka ndakubwire, haracyariho umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Ushobora kugukiza, ushobora kugutabara, ushobora kukurasira. Uri mu mwijima w'icuraburindi, uri mu gahinda, hariho umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Kugumutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzotuma umutwenzi uturasira uvuye mu ijoro. Reka ndakubwifurize rino jambo, umutwenzi urasira ubuzima bwawe, umutwenzi urasira ubuzima bwawe. Amen. Umutwenzi ukurasira. Kubera iki? Haracyariho umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Muri kuno kwezi tugiye gutangura kuri uyu munsi, haleluya, muri no minsi ibiri dusigaje, ubona imbabazi z'Imana. Umutwenzi urasira ubuzima bwawe, umutwenzi urasira mu maso yawe, umutwenzi urasira ubuzima bwawe. Imbabazi z'Imana zize zikugote. Kugumutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzotuma umutwenzi turasira uvuye mu ijuru. Zaburi ya 23:6 uravuga ngo nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyombako imisi yose kuba kwanje, naje nzaba mu ngoro y'Umwami. Ibyiza n'imbabazi bikomeko. Imbabazi z'Imana zigendane nawe, zibane nawe. Ibyiza n'imbabazi zigendane nawe, zibe ubuzima bwawe, zikubere protokolo. Zaburi ya 116, Zaburi ya 136 umurongo wa 4 haravuga ngo nimushime ikora ibitangaza bikomeye yonyine, kuko imbabazi zayo zamahuye bidashira. Ndakwifurije ngo Imana yo mu ijuru igukoreye ibitangaza kuko imbabazi zayo. Nimushime ikora ibitangaza bikomeye yonyine, kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Reka turirimbane nawe iyi ndirimbo y'uyu munsi. Reka turirimbe imbabazi z'Imana, reka tudeklare imbabazi z'Imana. Vuga imbabazi z'Umwami. Haleluya. Nimushime ikora ibitangaza bikomeye yonyine, kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Hariho imbabazi z'Imana bavandimwe, zigendana natwe, zibana natwe. Haleluya. umurongo haleluya. Dusimbire ku murongo wa kangahe? wa 13. Nimushime yatandukanije ikiyaga gitukura, kuko imbabazi zayo zamabihe bidashira, igacisha Abisirayeli gati yacu, kuko imbabazi zayo zamabihe bidashira. Hari ikiyaga kiri imbere yawe, reka tudeklare imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana nizo zatumye ba Mose bashabuka ikiyaga gitukura. Reka nkwifurize nawe imbabazi z'Umwami zibe ku buzima bwawe, zikwambutse. Haleluya. Nimushime yatandukanije ikiyaga gitukura. Hari ikiyaga kiri imbere yawe, Umwami Yesu agitandukanye mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Kuko imbabazi zayo zamabihe bidashira. Haleluya. Umurongo wa 15 hari kigakungumura Farawo n'ingabo ziwe mu kiyaga gitukura, kuko imbabazi zayo zamabihe bidashira. Umurongo wa 23 yaratwibutsa aho twari mu magorwa, kuko imbabazi zayo zamabihe bidashira. Haleluya. Ndashimira imbabazi z'Umwami zabanye natwe, zarinze imiryango yacu. Yo, haleluya. Yaratwibutsa aho twari mu magorwa, kuko imbabazi zayo. Umva mwene data uri kuranumviriza, wowe umerewe nabi, wowe urwaye, wowe ndatangaje iri jambo ku buzima bwawe. Imbabazi z'Umwami zibe ku buzima bwawe, zigukize, ziguhe inkomezi. Haleluya. Imbabazi z'Imana yaratwibutse aho twari mu magorwa, aho twari mu mubabaro. Imbabazi z'Umwami zaraje zibana natwe, aturemera ishimwe, idukiza abanzi bacu, kuko imbabazi zayo zamabihe bidashira. Imbabazi z'Umwami zazidukiza abanzi. Imbabazi z'Umwami zazidukiza abanzi. Umva isengesho ry'uyu munsi, reka tudeklare, reka tuvuge twaturi imbabazi z'Umwami. Yeremiya yavuze ngo iki nico nibuka kikantera ivyizigiro, nuko imbabazi zawe Mana, imbabazi zawe zabanye naje, sinarengetezwa, sinapfa. Haleluya. Dawudi we yavuze ngo kivuga ngo ndanyereye, imbabazi zawe Mana zaraje zirandamira. Reka twaturi imbabazi z'Imana ku buzima bwawe n'umuryango wawe. Haleluya. Mwami Yesu turagushimiye kubw'imbabazi zawe.
Luka yanditse aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzotuma umutwenzi uturasira uvuye mu ijoro. Ndasenze ntatura umutwenzi kuri uyu mwene data ariko aranumviriza, araho yo bari mu mwijima. Ndasenze ngo umutwenzi umurasire mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya, urakoze Mana yacu. Dawudi yavuze ngo twari tugiye kunyerera, imbabazi zawe ziraturamira. Imbabazi zawe zituramire, imbabazi zawe ziramire uriya muntu arwaye, uriya muntu ababaye mu mutima. Imbabazi zawe Mana zigende ku buzima bwiwe. Dawudi yaravuze ngo nukuri ibyiza n'imbabazi bizogendana naje. Ndavuze ngo ibyiza n'imbabazi bimugendanirire Mwami, ibyiza n'imbabazi bibane nawe, ibyiza n'imbabazi mukikuze. Oh haleluya, turagushimiye Mwami. Yavuze ngo nimushime ikora ibitangaza bikomeye yonyine kuko imbabazi ziwe Mana, kuko imbabazi zawe zamahe bidashira. Ndasenze ngo mukoreye igitangaza, imbabazi zawe Mana zimuremere ishimwe. Imbabazi zawe Mana, haleluya, zimukize imitego y'umutezi. Imbabazi zawe zibane nawe. Warakoze Mwami, ico turi no munsi turabishikesha imbabazi zawe. Imbabazi zawe zishishikare kuba mu buzima bwacu no mu miryango yacu, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen.